turabahaye ikaze mwebwe mwese mubandanya gukurikirana imbonesha kure BTV muri ano makuru twabateguriye tuyahereye kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Haracibonekeza ubusuma muri no misi bukorwa mu buryo butandukanye ku bakora urudandazwa rwo guhanahana amahera kuri Ecocash na Remicash, bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji mu vyajejwe harimo kumenyesha amakuru Leokadi Ndacayisaba. Amazi y'ikiyaga Tanganyika abandanya kubangamira ibibanza vyegereye inkengera zacu. Ibarabara rija ku kivuko ca Bujumbura rirugawe vy'agateganyo muri kino gihe kubera ayo mazi. Ido nido y'ayandi makuru ni mukanya. Turasubiye kubaha ikaze. Hamaze imisi hibonekeza ubusuma bwinshi bukorwa mu buryo butandukanye ku bakora urudandazwa rwo guhanahana amafaranga kuri Ecocash na Remicash. Umushikiranganji mu vyajejwe harimo kumenyesha amakuru Leokadi Ndacayisaba ahamagarira abantu bose kugaba. Tumukurikire. Mu ntumbero yo kumenyesha abenegihugu ivyerekeye ubwo busuma bukorwa biciye ku mirongo ya telefone ngendanwa canke ku buhinga bwa Remicash na Ecocash, abenegihugu batari bake bakaba baravuze ko bamaze kwiga, bakanavuga ko iyo bishitse bakiga abarongoye ayo mashirahamwe yo gutumatumanako badaheza ngo baborohereze kurondera ababije kugira ngo basubizwe utwabo. Twaragerageje rero gutorokanya uburyo ubwo busuma bukorwa. Ubwa mbere ibyo twatorokanije, ubusuma buba kubaja bamwe barungika amahera canke bakabikura amahera biciye muri Remicash na Ecocash. Ubwa mbere hari igihe umuntu aba agomba kubikura canke kurungika amafaranga hanyuma agasamara igiharuro kabanga ciwe ntagikingire. Ubwa kabiri hari igihe kandi haza umuntu akabwira umuaje wa Remicash canke wa Ecocash ko yihuta cyane, akamusaba ngo amurungikire amafaranga kuri nimero kanaka. Uyo muaja agaca ayarungika atabanje gusaba uwo muntu ngo abanze amurihe ayo mafaranga. Ubwa gatatu hari igihe umuntu utanazi aza akakubwira ko yagize ingorane, ko telefone yiwe yagize ikibazo, agaca akubwira umutize telefone yawe ahamagara umuntu kanaka kugira ngo amurungikire amafaranga yo kwifashisha. Agaca anagusaba nimero yawe ya Remicash canke ya Ecocash kugira ngo bayamurungikire. Muri ico gihe uwo muntu yahamagawe hari igihe aca yarungika kuri iyo nimero azi ko ariko atabara mugenzi we canke inshuti. Bwa kane hari igihe kandi umuntu aza kumuaja akamubarira ko hari umuntu agira murungikira amafaranga, ko none yo yacisha ku telefone yiwe mu buryo bwa Remicash kugira ngo acayamuha. Muri ico gihe aba yavuganye n'ubundi muntu kugira ngo acamurungikira ubutumwa message kuri iyo nimero nyene ivuga ko ahejeje kuronka amahera angana n'ico gitigiri nyene uwo musuma yamubwiye. Ubwa gatanu hari abandi biyitirira abakuru canke indongozi zikomeye mu gihugu, ndetse ugasanga barafashe n'ifoto y'umuntu akaba ariyo bakoresha nk'ikimenyetso cabo cyo kwita kuri, bagashira kuri foto do profile yabo. Abo nabo uko bakora bandikira umuntu canke bagahamagara umuntu bakamwidondorako bakoresheje izina rya wa muntu w'umutegetsi, bagasaba serivisi yobo mufasha yihuta canke ko bagomba gutanga akazi canke ibindi bintu bashobora kumwemerera ngo inzego ziriko zigatanga ibintu bibiri. Bwa gatandatu hari n'ubundi busuma twovuga ko bweze muri iyi minsi, aho hari abantu batelefona biyita ngo n'abakozi bo muri Limitel
canke Econete canke Onatel bavuga ko bariko basubiramwo gutunganya ivyerekeye ico gisata nko kwandika neza amanimero yabo ariko amakarata ndangamuntu yabo n'ibindi ugasanga bariko bagomba kwagura ibiranga umunywanyi gushika no ku giharuro kabanga ciwe canke ariyo code PIN OTP code double n'ibindi hari n'ivyo kugurira carte SIM uyundi muntu ikakwandikako ariko ugaca uyimuha akayikoresha canke ugutizanya amatelefone bigatuma bikoreshejwe mu busuma ari wewe ufata ubw'umunani. Hari rero n'abandi bakoresha amatelefone atari yabo mu guhenda abantu canke bakaba bafise amatelefone menshi, iyo bakoresheje mu kwiba bagaca bayizimya bakayibika bikamara igihe kitari gito kirakora gutyo canke bakayita ntibaheze ngo bamutore iyo umuntu yitwaye ngo bamufashe kurondera aronke ivyo yiwe. Amazi y'ikiyaga Tanganyika abandanya kubangamira ibibanza vyegereye inkengera zacu. Ibarabara rija ku kivuko ca Bujumbura rikaba ryugawe vy'agateganyo kubera ayo mazi. Inyuma y'amazi y'ikiyaga Tanganyika adugiye agaseseka mw'ibarabara rija ku kivuko ca Bujumbura ndetse n'ubu akaba kiboreka mw'iryo barabara. Umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganji bujejwe inyubako umuyobozi mukuru w'ishiramwe rijejwe amabarabara mu Burundi ARB baragize urugendo ku wa kane igenekezo rya 2022 Ruhuma uyu mwaka ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika iruhande y'ikivuko ca Bujumbura. Muri urwo rugendo bahavuye bafata ingingo yo kugara ibarabara rija ku kivuko gikuru ca Bujumbura gushika igihe kitaramenyekana. Igihe kitari gito kiraheze amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga aho ibitari bike vyononekaye, twovuga nk'imiryango yimuwe, amazu menshi yasambuwe, ibibanza byo kwinezereza bitari bike byazimanganye, eka n'ibindi bitandukanye. Imyaka itari mike kandi iraheze hibazwa ibituma ikiyaga Tanganyika ciyagurira inkengera zaco. Bamwe bakavuga ko ari hindagurika ry'ibihe, abandi bati n'abantu bakorera ibikorwa vyabo ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bigatuma haba inkukura. Hari n'abavuga ko uruzi Rukuga rwakira amazi y'ikiyaga Tanganyika imbere yuko yisuka mu ruzi Kongo rwoba rwaruzuye bigatuma rudashobora kwakira amazi y'ikiyaga Tanganyika. Ariko kandi twifashishije inkuru y'ikinyamakuru Indundi Culture yanditswe ku wa 11 Ndamukiza umwaka wa 2020, Gaspard Ntakimazi umuhinga w'ibinyabuzima byo mu mazi amenyesha ko iduka ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika ngo sigitangaro kuko bitegerezwa kuba buri mwaka mu gihe c'imvura, nukuvuga kuva mu kwezi kwa Gitugutu gushika mu kwezi kwa Ndamukiza, rimwe na rimwe mbere gushika mu kwezi kwa Rusama, aho muri ico gihe amazi y'ikiyaga Tanganyika aduga gushika n'imiburiburi kuri metero imwe, ariko iyo imvura yabaye nyinshi agashobora kurenga ngaho. Turavye umuvuduko amazi y'ikiyaga Tanganyika ariko aradugira ko abarundi bari bakwiye kubahiriza itegeko ribuza gukorera ibikorwa ivyo arivyo vyose canke kuba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika n'imiburiburi ku metero 150 uva ku kiyaga. Abagendana ubumuga butandukanye baracafise intambamyi, ariko barashima ko hari akarusho kuko bafise ijambo bishikirizwa na bamwe bagendana ubwo bumuga. Jules Verne Nakimana yaduteguriye iyo nkuru. Mu gisata c'imibano no kwiteza imbere ntiharakwiye kubaho abakumirwa canke abikumira. Nubwo biruko mu Burundi abagendana ubumuga baracafise intambamyi mu bikorwa vyabo vya misi yose zo kwiteza imbere, nkuko bivugwa na David Manirakiza umwe mu bagendana ubumuga. Hariho nk'ahantu ushobora kuvuga ati waraheje nk'amashuri umugaye ukaje nko gusaba nk'akazi ugasanga aho hantu ntibikunda ingene wahaduga biva n'ubumuga ufise, kubona uwutumye ariko usanga agiye kuvuga nk'ibintu utamutumye. Handi nawo tugo turidanaza twiwacu muri ville batwirukako, ugasanga nk'umuntu baramuje gusega mugabo ariko arikorera utwiwe, mazima bamuje gusega mugabo ko tutwiwe ugasanga bako bamwirukanza. Mu kibano gukumirwa biracariho, me atake si hose mugabo hari ahantu bagikumira. Niyo kubwa Patrick Ngoga arongoye ikigo c'abagendana ubumuga avuga ko ubu hari akarusho ugereranije nuko vyahora.
ugendana ubumuga bari bazi ko ari wa muntu w'ikimuga aguma inyuma mu kigo. Mugabo uno munsi ugendana ubumuga araboneka, aratumirwa mu manama akomakomeye, ugendana ubumuga arafise ijambo nawe aratanga ijambo, iciyumviro kigashikirizwa c'abagendana ubumuga. Abagendana ubumuga ari naho tuva dushimira leta mvyeyi kuba yarafashe abagendana ubumuga nabo ikumva ko bashoboye, nabo hari ico boterera bagafasha imiryango yabo, bakiteza imbere, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere n'igihugu cabibarutse muri rusange. Basaba leta kubandanya ibashigikira kugira bagume biteza imbere. Abagendana ubumuga nabo basabwa kutaguma bikumira. N'umuntu nk'abandi reka je gusaba akazi, ejo nejo ubundi ashobora kuronka akazi ugasanga aratembe nawe afashije umuryango wiwe. Sagashishwa rumuri uno munsi abagendana ubumuga bararonka ivyo kwiyunguruza bibafasha nk'amaproteze, amabekiye, amaorteze babigurirwe na leta, abandi babifashijwe n'amashirahamwe atandukanye. Ivyo byose dushimira ababasha kwiyumvirira ku bagendana ubumuga. N'abagendana ubumuga bafise ihangiro cyo kuvavanwa n'ingeso yo gusega, haracibonekeza mu bice bitandukanye abantu bakomeye ariko baguma basegerereza. Kuvyibuha birengeje hari igihe biva ku maraso y'umuntu, bikavugwa na muganga Amélie Nijimbere yanonosoye ivyo kuvura indwara z'abana, agahamagarira abavyeyi gucungera ingaburo baronsa abana babo. Ni tumukurikire. Kuvyibuha hakabamwo mbere na obesite hari igihe bivana n'amaraso y'umuntu. Reka tubivuge mu kirundi gutyo, ni ukuvuga ayo maraso muri famiye, ugasanga abantu famiye runaka bose baravyibuha, niko bameze siko. Hakaba n'igihe umwana avyibuha cane kubera bariko baramuha ibintu byinshi, bakapakira nk'upakira mu donc bakamuha ibindema mubiri byinshi, bakamuha ibisukari byinshi, bakamuha ibisukari byinshi cyane cyane na ndema mubiri, bakamuha ibirimwo amavuta menshi. Simvuze ko amavuta ari mabi, mugabo ni byiza ko bajya yakwiye ntibarenze, ngo bashira amavuta mu kono mu matari mu mavuta. Umwana nyoya amata afungiye mu amavuta. Hari gihe rero hari n'abavyeyi imbere babikunda, akabona umenga kumupakira, kamupakira inyama, kamupakira amagi, kamupakira amata, kamupakira ubuye, ibisuguti byinshi. Ugasanga umwana mbere burya aho kuvuga ngo arakomeye, ugasanga niwe rero afise amagara make. Dutandukire n'ayandi avugwa hanze y'igihugu. Nokuri avuga mu tuhere mu gihugu ca Guinea, aho gwera ku igenekerezo rya 24 Munyonyo, ituma tumanako ry'ubuhinga bwa none internet ryarahungabanye mu gihugu hagati, bituma abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gutuma tumanako batoroherwa. Iryo hagarikwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ryaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu. Hariho ubuzi bwinshi bakoresha ubuhinga bwo gutuma tumanako biciye kuri izo mbuga. Hamwe iryo cika ry'ubuhinga bwo gutuma tumanako bwa internet ryo bandanya, amakori n'amatagisi vyinjira muri leta vyogabanuka bikomeye, bigatuma ubutunzi bw'igihugu buhungabana. Bivugwa n'umushakashatsi Safariyu Diallo. Nayo mu gihugu ca Cote d'Ivoire, ikimashini gikoreshwa mu kubaka amabarabara carahitanye amazu n'ishure muri komine ya Yopugo iherereye mu burengero bw'igisagara ca Abidjan. Iyo komine kabirimwe abantu bagera ku miliyoni 2. Michel Bagbo, umuhungu wa Laurent Gbagbo yahoze atwara ico gihugu, akaba n'umushinga amateka yatowe mu karere ka Yopugo, avuga ko leta ifise imigambi yo kwimura abanyagihugu bafise amikoro make, amasi yabo agahabwa amahinguriro ari ku rwego mpuzamakungu kugira bahateze imbere kibe igisagara c'akarorero. Ariko we akabona ko bitari bikwiye kugenda uko, kuko hari amazu y'abatishoboye bari bakwiye kwimurirwa ku nkengera z'ibisagara imbere yo kubomoregwa, kuko muri bo ari abatagira bakika umusayi ubu. Amamashini yarungitswe n'umushikiranganji Siseba Kongo yarabomoye amazu mu gisagara ca Yogupo mu kwezi kwa Nzero, mu gihe umukuru w'igisagara we atavyo yamenyeshejwe. Ishure ryariko abanyeshure barenga ku gihumbi ryarabomowe, imashini nyabwonko n'ibindi bikoresho vy'ishure birononekara. Kuri no nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira. Dushimire n'abadufashije kuyatororokanya. Muwandanye mugira ibihe vyiza.